Bujahid TV iri kumwe n'umwe mu barapeurs bakomeye cyane mu gihugu ni B-Face. B-Face umeze neza? Yeah, ndameze neza. Nawe urameze neza? Yes, ndameze neza. Ni kirundi cyo canke ni kirundi zashi? Ni kibembe. Agashobora kuri n'umubembe. Kubera B-Face arakunda kibembe cyane kandi akunda n'ababembe. Umubembe. Ni kubera arababaye. Haje umuntu mwiza arakunda ababaye. Ababaye bana n'ababembe bonyene. None wembe gubaye. Jewe ndi umurundi kazi mbi Bujumbura ariko wowe uguma uvuga ababembe Muri Bujumbura hari ibintu byinshi man. Yego frame. Hari aba gadukabuke birahere. Gadukabuke birahere. B-Face wasohoye indirimbo namba moja niyo ndirimbo yawe waso gusora bwa nyuma. Indirimbo yarahitinze yarakoze akazi kose. Ubigeze utogira ushobora gukora indirimbo hama icifatisha akarere kandi mu gihe gito. Bon, navuga ko ari ubuntu bw'Imana hama no kubiryoshe navyo birakonta. Nibaza ko hari akamaro ko abandi bakora indirimbo ziryoshe ariko ntizifate. Ariko wakoze indirimbo pa icirafata. Twese nitunganya amashance. Uko wavutse siko je navutse hariho ivyo uvyiyumviriye tubice biba n'uwundi amara imyaka n'iyindi arinda amera n'ubuhanzi. Ariko rero urumva amashance aratandukanye nico gituma baca umugani mu kirundi ngo wikanira umugisha wundi ukanyibuye. Yeah, niko bimeze. Amashance ari wawe fresh urashikirwa. Ivyo undi muntu birabire hirya tu. Yeah, abandi bakunze kuvuga ko aba journaliste babanira babafyondera akantu bakazinya indirimbo zabo. Wowe ufise aba journaliste babagenzi bashaka kuba gufasha muri promotion canke ni amashance bamugani wawe. Nta bakuru banje bakora mu media tu mfise nta bashikanje mfiseyo kubera ko mbanzi ico nkeneye ndabarondera sinibazo yuko azohava za kundondera muhira ukoze indirimbo ukabushaka yuko bayumviriza uri yaranjuka ukarondera promotion sivyo rero urindiriye ko bazoza kukurondera vraiment ashikire turi Chris Brown vraiment kubera ko par exemple mu Burundi exemple notanga sivyo igituma n'abajournaliste rimwe na rimwe usanga nyene hari habigira ba Jay-Z hari abantu usanga nyene barondeye bakujya ko showbiz mu Burundi dusaba ririmbyi bangana gute Boje nibaza ko atari bakana atari benshi barakwiye Okay ni benshi hama bombwira nk'aba journaliste aba promoteur aba presenters bazwi nyene bashobora gushikana akazi kure bangana iki barashika nka 10 bake cyane ntibashika cyane mu gihe abaririmbyi bashika nka 60 barenga par exemple aba presenters bakaba ari nka 10 wumva ari ndakwiriye gufukamira ubundi muri ivyo nakiye kurondera journaliste tuma bigenda gutyo yaba ari benshi bo turondeye muhiri wacu nka kumwe kwa kera umuntu yaririmba bagacaza kumura muhiri wawe ariko ubu nisiko bikimeze uruhigi rwarahindukiye reka tuzitambuko bazivugije niko bimeze kubavuga ko ikosa rige abajournaliste batarondera abaririmbyi wowe kubgaho ikosa nige abaririmbyi batarondera abajournaliste ikosa ni rya bamwe batabarondera sivyo kandi no kubaririmbyi sinobahanura yuko uririmbyi ucibika ngo yumviriza abajama biwawe na famille yiwawe ubu hariho ama réseaux sociaux hariho inzira nyinshi zo gupromoting ikintu sivyo umuntu ico nakubwira cyo ibintu vyose nibiganiro je ndaje nkakubwira ikintu nkeneye urareka kunyumviriza uno munsi ariko ni nakubuza amahoro twafwa uzote bunyumva tu niko bigenda nibisigura yuko ufise amahera ariho bokumviriza oya ibiganiro d'abord ukegera umuntu ukamubwira ikibazo ufise kubera bavuga ngo ushaka gukira ingwara arayirata sivyo none nuko bimeze uko ndavyumva ku mujournaliste azi icyo ariko arakora nawe ne kurondera ama news n'ibintu bisanzwe umuririmbyi nawe nazi icyo ariko arakora kurondera umujournaliste n'ibintu bisanzwe turakeneraniye ndabeshi none urumva rero nta ukwiye kuneglija muri twese kubera ko turakeneraniye uko bigenda kose kubwa B-Face ngo abajournaliste bakwiye kurondera n'abarimvyi ariko hanini n'abarimvyi bakwiye kurondera abajournaliste kubera ko aba promoters ariko abajournaliste nibo bake parapore kandi urumva tutahure na industry turimo tutahure na media turimo tubigire gute none vyagenze uko nyene urumva uko zivugije ndiko zitambwa yes bavuga icerege unacheza reggae usicheze zuki blaza ariko hari abaririmbyi bamwe baba basoye indirimbo gaca bazibika canke bakazicarana ca bakarindira ko ari wa mu promoter aza kumurondera kugira ngo rero usanga ariko ari dogera umuntu vyashitse akagira hashitse
nawe kubera ko aririmba agaca yibika mu mufuko cyangwa agashyira mu kabati cyangwa akumvisa abajama biwe gusa akama ariko ajya imihara abantu bafise ayo makuhaje yo kugira nico gituma navuze ati wikanira umugisha wundi ukanyibuye ngorane Bface inyuma ya namba moshi twakubonye mu makolabo menshi kandi nayo arafata turindire igikorwa cyawe kindi ryari ya ikindi gikorwa nibaze yuko kigiye gukurikira ubuvuba kubera ndabona yuko nari ndindiriye ikolabo nakoze ko ari nyinshi nyene zibanze zifata umurongo kandi twumvise ko ufise kolabo na Tom Close mu gihugu cyo mu Rwanda nayize soka ryari iracabize ni surprise ou bien ndayifise kuva mu kwicumi na rimwe nibaza ko ariyo igiye gukurikira niyo donc hazokurikira indirimbo wakoranye na Tom Close yego nibaza ko ariyo nyene bidahindutse ariko iconzi cyo tournage ya video giye kwikora ubuvuba bisigura ko uzoyirekura rimwe ari audio na video ya nico gituma itasohose nkuko ku mwanya nashaka iba yaragiye ahabona kera yes Bface umwe mu barivye bigeze kuba muri management ariko iki gihe batabatakiri bari kubikora giti ciwabo dushaka tubwire experience y'ubuzima bwawe ukiri muri management n'ubuzima bwawe uri kurikorana ubu unye imeze gute mu kirundi bavuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi hariho bimwe je mba nshoboye ndi jenyene ibyo ntaba nshoboye ndi jenyene uri kumwe na team babigufasha nyine ugasanga urabishitseko n'ahandi usanga niyo management ishobora kukubuza ibyo wari gushobora wenyene rero je novuga management hari gihe ibikenewe mu gihe mu vyumva cyo kimwe mu gihe bumva amaide yiwawe mu gihe muhuza amaide ivyumviro vyiwawe bakavyumva n'ivyo wawe ukavyumva aho murafisa hano mushobora gushika mugabo propose ikintu nabo bakagipinga nta n'inkono y'ifege muvamo kabisa nje ndabikubariye ariko mu gihe mu vyumva cyo kimwe vraiment aho murakora kabisa rero ngerageje kuraba management jewe twari kumwe hari ivyo yamfashije ariko ni byinshi kandi nanje na propose bitigeze bikunda ndibaza warabonye narinze mva yata video nimwe nkoze kandi kuri contrat byari byanditse ko hari izo ntegerezwa gukora ku mwaka hariho n'ibindi byinshi byari byanditse atari mpaka tubivuge ariko uko bigenda kose narabashimiye ibyo bageze ko ibyo bakoze ndabibashimira n'ivyo batashoboye kuregulariza no bibashimira kubera byose biba ari vyigwa kugira umuntu amenye ingene iyi branding ukwiye ariko par rapport y'ingene ubu uri muri management ndavye jewe igihe narindi yo n'igihe ndi ubu niho mbona yuko nitegeka nkavuga ati kiya ndagikeneye ndagikora chance naho nkagiheba mugabo akaba ari jewe nitegeka hamwe na staff yiwanje ndafise team dukorana ivyo ntashoboye bakabimfasha mugabo si management urumva rero bisigura ko nibaza ko nawe ugerageje gukompara nkiri muri management nubu aho nakoze cyane nubu uyi ndabeshe bisigura ko ubu ari uri kurakora neza kurusha uko wakora uri muri management yego kubera ko hariho byinshi na propose bitigeze bikunda ndi muri management ariko ubu byarakunze yes Bface urumva abantu bako bategura award ba Buja Music Award BMA uyivuga kwiki ni sawa vraiment ni ide nziza nimba batazoduha amashugwe n'imidari nk'abatrete kandi twe tutarabatrete turabaririmbye ni byiza kubera umuntu wese ariko aragushimira akwankuhaje n'ibintu byiza gusa ico no kubwira barabonye utunenge tw'abandi bose barabonye imyidogo dufise narabaye umuririmbyi w'umwaka muri 2017 nabaye umuraperi w'umwaka ndafise award mugabo ico gihe narabuze na taxi ndayitwaramo nasi kwitwarana kwikinga nahaterirege mu gihe abanyagihugu baba babona ati umuntu yagize imana akaba nominated bakamutora nk'umuririmbyi w'umwaka baba babona yuko ahubwo ari ibana ari gitangaza kandi niko bimeze uko bigenda kose bategerezwa kurondera n'akanvelope basiga herekeza iyo award naho kaba gato mugabo bakerekana iyo effort kuko hari igihe burya twese tutanganya uburyo hariho n'uwaje hagiye yabanje gusaba lift canke yahateye irege n'amajasho yamurenze ni encouragement ariko ni big up ku bantu bose biyumvira ico cimviro n'abandi bose baba boss bafise amahera bashiremo imitaho umuziki ni business sinibaza yuko ushobora kubikora ta vision ufise nabone barafise ico bariko baraviza rero je no bashimira ku kintu cyose bariko barategura ariko barabe imyidogo y'abandi bose ku vyabaye avant ntibabisubire kuko baje kugira ngo babikosore ndabeshe none no bishufigishije kure bishaka ndakubaze uvuka mu ntara
mvuka mu ntara ya Kayanza muri commune Matongo. Ujayo kangahe mu mwaka? Bose sishobora guharura inshuro njayo kubera ari muhira ngenda uko nshatse nyene uko ndavyiyumviriye. Uyu mwaka umaze kujayo kangahe? Oya ivyo sinobisigura ngaha ariko ico nzi cyo ndabishatse ngenda kubera kari muhira.